mbega muravye mwebwe muri ecclesia ingene uno munsi abantu bagaragaza urukundo ku munsi wa Saint Valentin mubona arivyo bikwiriye mbega muvyakira gute? Ego murakoze cyane. Ingene bagaragaza umunsi mukuru wa Saint Valentin ingene bawuhimbaza harimo vyiza byo gushima. Kumugabo uyo munsi asohokana umugore wiwe bahanye sakramento ryo kwabirana. Bakaganira, bakamererwa neza. Ivyo ni vyiza. N'umugore wiwe bahanye sakramento ryo kwabirana. Ariko ivyo tudashima navyo nibihe? Nibi vyuko ugwaruka ruca rutakara rero. Uwo munsi bakawita umunsi w'akaryohera mubiri. Ico nico tudashima. Mugabe ivyo dushima vyiza rero navyo nivyo vyuko ubu munsi wo guha agaciro urukundo gukuri. Uno munsi rero kubera izo nyigisho zigenda ziraza zabo bantu bafise novuga nti indinganizo yabo intumbero yo gusambura imiryango bagaca baza bigisha bitari vyo niho duca dusanga rero uno munsi ari inyigisho zabo bavuga ngo ntibikunda kwigumya. Ariko uno munsi turashimira cyane abantu benshi bigumya. Turafise abigeme benshi bizigama bagashikira umunsi wabo w'ubugeni batasambanye. Turafise abahungu benshi bizigama bagashikira umunsi wabo w'ubugeni batigeze basambana. Abo bantu turabafise rero. Umuntu rero bivana n'ingene yirera. Bikavana n'ahakurira. Bikavana n'ivyo akunda kumviriza no kugenderamo nivyo biza bikamusambura canke bikamubaka. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi ahani ndakubwira ko ari Juste Gael aka Dreamer from Morris. Turi mu kibanza ciza, turi kumwe n'abantu beza. Ndamutse bariko baratwumviriza kwino tariki idasanzwe na caca naho twibuka umweranda Valentino. N'umunsi rero udasanzwe, n'umunsi Imana isubiye kutwongera. Turi mu kibanza ciza cyane. Turi muri paroisse sizi ko twita mu Berure. Ego. Yitiriwe umweranda Petero. Ego. Mutomo. Ego, nkaba ndi kumwe na Patiri Pierre Sengiyumva asanzwe ajejwe ingo n'imiryango muri Diocèse ya Bujumbura. Niyo mutumire uno munsi tuza kwivuga ibintu bikomeye cyane, ariko imbere ya vyose imbere ko tubivuga mbaze ndamuramutsa amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana Pati. Amahoro cyane kandi turahimbawe no kubakira ngaha muri no paroisse. Ego. Yego. Umunsi mukuru mwiza w'umweranda Valentino. Murakoze cyane. Umunsi mukuru mwiza. Ego. Urukundo. Kandi urukundo gukuri. Urukundo gukuri. Uratubwira urukundo. Ku bwa Patiri urukundo ni iki? Urukundo nagatima ndemanwa umuntu avukana yaremanywe n'Imana kuko Imana ari rukundo yashimye ko natwe turemana urwo rukundo rwayo. Hama ko gatima kari mu muntu kakamusunika kamujana kundi muntu ngo amukorere neza amugirire iciza. Noba ndabivuga gutyo. Go rukundo ni nago Yesu Kristo yadukunze. Avuye mu ijuru akaza ngaho kuri iyi si akaza aje kudukorera ineza. Aje kudukunda. Ko bemera Imana barabibonye. Yesu ingene yaje akatwitangira akagirira ineza bose, abato n'abakuze, abagwaye n'abakomeye, aboro n'abatunzi. Gushika naho yemera mbere kudupfira ku musaraba. Yaranatubwiye ati nta ushobora kurusha urukundo wiguza abagenzi biwe. Yongera aratubwira kandi ati kizomenyesha bose ko muri abigishwa banje nuko muzokundana. Ico ndabategetse nuko mukundana. Icyo yadutegetse nuko twokundana. Imisi yose itariki ya 14 ukwezi kwa ruhuhuma buri mwaka turi bukumweranda Valentino. Benshi bakavuga ati ku munsi wa Saint Valentin. Mbega iyo twumvise umunsi wa Saint Valentin twebwe ugwaruka abavyeyi n'ibibondo dutahura iki? Murakoze cyane. Ku munsi wa Saint Valentin uwo mweranda Valentino hariho benshi bawita umunsi wo kwereka umuntu kumukunda. Ingene babibereka bivana n'abantu n'indero baronse, bikavana naho baba, bikavana n'ubumenyi bafise. Bamwe mbere ugasanga barahushije intumbero y'uwo munsi wa Saint Valentino. No banza kwibutsa uwo mweranda wariwe. Uwo mweranda hari mu myaka nshobora kwihenda amatariki ko ntayafise mu imbere yanje buno nyene hari nko mu mwaka wa 270 na kangahe. Turumva ko ari kera cyane
niho rero umwami yari ahari icyo gihe, umwamperere yitwa Claude, ni naba ntihenze, niho yaja mu ntambara. Bari muri icyo gihe cy'intambara, we yavuga ati abantu bose nibaze mu rugamba tuje tugwane intambara nyene. Niho rero yaca avuga ati ko mbona abantu batazi ari benshi mu ntambara kumfasha urugamba kugwana, ko mbure basamazwa n'ibintu byo vy'imiryango yabo, basamazwa no kuja gushinga ingo, bigace bituma bataza rero mu ntago, bataza kwitanga mu ntambara. Niho yaca avuga asora itegeko ko kuva ubu bibujijwe kuva ico gihe ko abantu bagira mariage, bagira ubugeni, aca arabibuza. Amaze kubibuza, uwo musaseredoti Valentino n'umupatiri n'umusaseredoti Valentino rero niho yaca atangura akazarakira abantu bashaka kugira ubugeni, akabategura mu ibanga, akabaherekeza, hama akabaraganisha bakagira ubugeni, akabigira mu ibanga. Duca dutegera ko yitanga cyane, yaritangira abo bantu, iyo misore n'inkumi. Mu nyuma rero bahava, umwami arabimenya, bahava baramufata. Bamaze kumufata, umwami rero niho yaciye amushira abacamanza kugira bamucire urubanza, hama bamuhane. Ashitse muri urwo rugo yagiyemo, acasanga abantu baho ntibaramenya Imana. Muri uwo mucamanza yaramurungikiye ngo amucire urubanza. Uno mucamanza nawe yaciye agira ikera, amubwiye ati ngaha mu nzu yanje ndafise umuntu agwaye, musengere niho nemera kuri patiri, turabe ko haba igitangaro. Hama Valentino yarasenze, kuko iyo umuntu ari kumwe n'Imana, Imana iramwumvira. Arasenga, asengana ukwizera, Imana iramwumva igisabisho cabo. Niho rero abari muri uwo muryango bose n'uwo mucamanza baca bahinduka. Bamaze guhinduka rero, umwami asubira kubimenya. Niho yaca afata ingingo rero yo kwica Valentino. N'uwo mucamanza hari abavuga ko nawe nyene yaciye yicwa. Mu Valentino rero amaze gupfa, niho abantu bacatangura kumufata nk'umuvunyi w'abantu bakundana, kubera ico gikorwa yakoze. Ko turazi ko ubugeni ni sakramento ry'urukundo. Kubera rero ko yapfuye kubera iryo sakramento ry'urukundo yari karatanga, cyamwita umuvunyi rero w'abakundana. Tangura rero kuza baramwibuka, bibuka iyo tarike ya 14 yapfiriyeko, baza baramwibuka. Mu nyuma rero niho uko abungere b'Eklezia bagiye barakurikirana, twegereje imyaka y'500, niho abapapa batangura rero kuza baraha agaciro uwo munsi rero. Barahava rero barawushinga kuba umunsi mukuru ushobora kuza urahimbazwa muri Eklezia. Muti rero vyabandanije gute? Urukundo ni ikintu abantu benshi bahurumbira kandi bakunda, noneho n'urukundo nyene bategera ukuna kuriya. Niho rero bamwe rero bace bafata rero uwo munsi barawigarurira, barawiyitirira, baca batangura rero kuwukoresha kugira ngo abantu ubu munsi bahana ibimenyetso vy'urukundo. Abadandaza rero nibo bace bawuha agaciro cyane, kuko abadandaza bace badandaza amashugwe. Uno munsi rero umuntu agashugwe akunda, abo badandaza abo ari bubatse amahoteli, baravuga ati n'umunsi umuntu ukunda umuha umubiri wawe. Baca baronka abantu benshi baza muri ayo mahoteli yabo, ucuhinduka umunsi w'urudandaza. Ngo kudandaza rero umunsi abantu wasanga abantu baranguye amashugwe, abafise amahoteli bayateguye neza, baca bawikoresha gutyo rero. Nuko rero wahavuye uba umunsi uca wakigwa rero n'abantu ugwaruka bamwe bica bihurirana nuko mu bihugu bimwe vy'Iburaya, mu myaka y'igihumbi 1960 duhereye mbere no mu Bufaransa, habaye ico bise mu Gifaransa la révolution sexuelle. Sinzi ngene no kivuga mu Kirundi, ihinduka mu bijanye n'ivy'ubuzima ndangagitsina. Aho baciye bazana ivyo bise ngo ryoherwa umubiri wawe, ryoherwa nta kikuzibira. Abantu rero baca babahimiriza mu vy'ubusambanyi, hama birabandanya. Mu nyuma mu myaka yagiye zirakurikira, hariho amanama yagiye azaraba mpuzamakungu, aho bahavuye bashika mu bihugu bimwe vy'Iburaya, aho bazana inyigisho zitangwa mu mashure ngo ni ndero ndangagitsina, aho usanga bahimiriza abana kuva ku mwana. Uravye nko muri ico gitabo gikoreshwa mu bihugu bimwe vy'Iburaya, duhereye nko mu Bufaransa, aho usanga bavuga ngo umwana kuva kiri muto
hagati avutse gushika ku myaka 6 hari ibintu ategerezwa kuba yamenye, kumenya ibihimba vy'umubiri wiwe bituma aryoherwa n'ivyo bijanye n'ivyo vy'igitsina. Batangura kubizana rero mu ndinganizo y'amashure, bica biruguruka rero gose, abantu rero baca bawuhindura umunsi wo gusambana. Umunsi wo gusambana. Nuko rero Ecclesia rero ntitegerezwa kubireka gutyo, bireka abana bayo batwagwe muri iyo nzira. Ecclesia nawe rero irategerezwa kuva hasi guhaguruka kugira ngo abantu ntibafate iyo nzira, abantu ntibatakare, ntibafate iyo nzira. Ecclesia irategerezwa guhaguruka rero. Nuko Ecclesia irategerezwa guhaguruka. Pati, uratubwiye na cyane uwo munsi mukuru ingene ibintu bimeze. Ariko mba nkeneye kumenya mbega turakunze kubona cyane ubu mu Burundi uwo munsi urahimbazwa cyane n'abubatse, n'abari mu makopinage, n'abari muri kopinage, fiançailles n'ibindi byinshi cyane. Mbega muravye mwebwe muri Ecclesia ingene uno munsi abantu bagaragaza urukundo ku munsi wa Saint Valentin, mubona ari byo bikwiriye? Mbega muvyakira gute? Ego murakoze cyane. Ingene bagaragaza umunsi mukuru wa Saint Valentin, ingene bawuhimbaza, harimo vyiza byo gushima. Kumugabo uyo munsi asohokana umugore wiwe bahanye sakramento ryo kwabirana, bakaganira, bakamererwa neza, ivyo ni vyiza. N'umugore wiwe bahanye sakramento ryo kwabirana. Ariko ivyo tudashima navyo nibihe? Nibi vyuko ugwaruka ruca rutakara rero. Uwo munsi bakawita umunsi w'akaryohera mubiri. Ico nico tudashima. Mugabe ivyo dushima vyiza rero navyo nivyo vyuko ubu munsi wo guha agaciro urukundo gukuri. Ego aho niho nobandaniriza nkavuga muri Diocèse nkuru ya Bujumbura nk'ingene uwo munsi wagiye uhabwa agaciro. Tugeze mu myaka y'ibihumbi 2009 niho uwo munsi mukuru ngahi Bujumbura abantu bari bawuhaye ingufu nyinshi cyane. Amashugwe, ugasanga bambaye impuzu zitukura ugwaruka, ugasanga abana baje mu mashure, baje bazanye izindi mpuzu, bakura uniforme bagaca bambara izo mpuzu ngo n'umunsi w'abakundana. Tugasanga kuri uwo munsi niho ibyo udufuko representative dutwatangwa ari twinshi. Tugasanga niho ugiye mu mafarmasi twasanga abantu baguze cyane bijya bita ngo pilule du lendemain, ugasanga niho vyaguzwe cyane. Niho rero Ecclesia cyane cyane duciye mu kigo ca Foyer de Charité y'Ibujumbura no mu butumwa bw'ingo n'imiryango, bavuga bati rero ubu rero reka ugwaruka turuzane, tugwegeranye, tubigishe urukundo gukuri ugwarigo. Badatangura rero barabigisha urukundo gukuri, mu nyuma rero nabubatse bahava barashikirwa rero. Ubu rero uko tubibona ngahi Bujumbura, kambere nga muri Diocèse ya Bujumbura atari wisamaje ku munsi wa Saint Valentin, umunsi wo kuronka inyigisho sereka umuntu urukundo gukuru rwarigo, intumbero Imana yari ifise mu kurema umuntu, urugo icarico, urukundo gukuri hagati yabubakanye icarico. Novuga nti nigiye cyo kuronka inyigisho nkomeza kwemera na nkomeza muntu, niko no bivuga hamwe no kwitiza iryo jambo. Nigiye ca formation humaine spirituelle ku bintu vyinshi rero bijanye n'ubuzima ndangagitsina, ibijanye n'indero y'ugwaruka, ibijanye no kubaka urugo rwiza, ibijanye no kubandanya tugamburukira Imana mu mugambi wayo ire mu muntu. Ubu nuko duhimbaza uwo munsi mukuru. Kandi ndashimira cyane rero abawitaba, ngatera n'intege nkabwira n'abatarabe bitahura baze inzira y'ukuri niyo. Turi ngaho nyene mutubwiye amajambo akomeye. Mbega umunsi mukuru wa Saint Valentin ukwiye guhimbaza abande gapati? Umunsi mukuru wa Saint Valentin ubwa mbere wohimbazwa cyane neza n'abubakanye, umugabo n'umugore. Nibo bawuhimbaza neza, naho nyene bakawuhimbaza mu ntumbero y'urukundo rw'Imana. Hanyuma kubera ko twese twaremanye urukundo, kandi urwo rukundo rukura hama rugashika mu bigero, uwo munsi wa Saint Valentin umuntu wese akeneye kumenya urukundo gukuri. Twavuze ko urukundo n'agatima kari mu muntu ko kwigura uwundi, kwitangira uwundi, gukorera ineza uwundi. Umuntu wese amaze kubitegera nawe yo uhimbaza, kuko gace kamubera akaryo ko kuja gukorera ineza umuntu.
kuri uwo munsi wa Saint Valentin. Ego. Genda ukorere neza umuntu. Genda ubwire uwo muntu ko Imana imukunda. Genda ubwire uwo muntu ibintu bimukuza. Ego. Utubwiye ivyo watubwiye yuko mu myaka na caca n'ubu tubibona usanga no munsi wa business abo bare bashorerwa, ama restaurant bashorerwa, ama hotel ashorerwa, biboneka ko mu rukundo rw'ubu akantu ikintu cyo gusambana kabisa kiriko ikintu cyo guhuza ibitsina mutararonka isakramento ryo kwabira benshi usanga cyamaze gukomera cyane. Benshi bakavuga bati mbega birakunda nyene ko umukristo muri kino gihe ashobora gukundana n'uwundi muntu akabandanya agendera bwa bwere ntegegwa ico bita chastity. Murakoze cyane. Ni bibazo abantu bariko baraza bavuga ngo nta muntu agishobora kwigumya. None abantu babivuga gutyo kubera iki? Tubanze tugende turabe rero za nyigisho zitangwa mu mashure mu bihugu bimwe bimwe vy'Iburaya. Nizo bariko bararondera kuzana mu bihugu vya Afrika. Bamaze kuzizana izo nyigisho rero duca dusanga abana bacu babasambuye. Mugaba hasigayeho vyose birakunda. Dusubire ku ndero runtu abantu bahabwa mu mico ya kera, ya ndero yo haziko. Abantu baronkera imuhira mu muryango. Mu muryango baratwigisha ingene umwana yirera, ingene umwana baratwigisha ingene barera umwana, ingene umwana w'umukobwa yicara, ahaja na hataja, ivyo arekuriwe n'ivyo atarekuriwe, barigisha n'umwana w'umuhungu izo nyifato. Hanyuma ijambo ry'Imana tumaze kurironka yaraje riratwigisha ibwirizwa rya 6 ko kizira gusambana. Abantu benshi barakurira muri iyo ndero, barakuriyondera ariyo bafise. Uno munsi rero kubera izo nyigisho zigenda ziraza zabo bantu bafise novuga nti indinganizo yabo, intumbero yo gusambura imiryango, bagaca baza bigisha bitari byo, niho duca dusanga rero uno munsi ari inyigisho zabo bavuga ngo ntibikunda kwigumya. Ariko uno munsi turashimira cyane abantu benshi bigumya. Turafise abigeme benshi bizigama bagashikira umunsi wabo w'ubugeni batasambanye. Turafise abahungu benshi bizigama bagashikira umunsi wabo w'ubugeni batigeze basambana. Abo bantu turabafise rero. Umuntu rero bivana n'ingene yirera, bikavana n'ahakurira, bikavana n'ivyo akunda kumviriza no kugenderamo, nivyo biza bikamusambura canke bikamubaka. Ahasigayeho kuziga mu bwere ntegegwa abantu barabishobora. Ikindi nuko kuri twebwe abamenye Imana ntaco Imana idusaba itabanje kuturonsa inema yo kubishobora. Nta na kimwe kintu cyose Imana idusavye ibanza kuduha inema yo kubishobora. Imana itubwiye rero iti ntuzosambane, nuko Imana ibizi ko tuzobishobora. Ariko rero Imana iraduha umwidegemvyo. Iraduha umwidegemvyo. Muri uwo mwidegemvyo umuntu awukoresheje nabi arashobora gutakara, awukoresheje neza arashika kuko abafise inema y'Imana imuherekeza. Yego. Utubwiye amajambo akomeye cyane. Twigaruke muri Saint Valentin iwacu. Yego. Twama tubona hari inyigisho Saint Valentin kuri foyer de charité. Ubu gwaruka rufise ibintu vyinshi ruko ruraronka. Batubwiye urukundo cyarico. Mwatubwiye n'ivyo umweranda Valentin, tumwibukira ko icyatumye abo umweranda. Kandi urukundo turazi ko rwatanzwe ari bwirizwa rya mbere Imana yaduhaye. Mbega uko urukundo Imana yarushaka mu bantu n'ubu niko ruri. Murakoze cyane. Imana uko urukundo yarushaka mu bantu, hari ahantu urwo rukundo ruri kandi rumeze nk'uko Imana yabishaka. Nibi bintu tubona rero abantu bakundana, mfatira akarorero ko tuma umuntu abitegera neza. Nk'ubu turavye uru rukundo usanga ruri hagati y'umugabo n'umugore bamenye Imana. Tukaraba ingene usanga umugabo yitangira umugore wiwe gushika naho yemera ko no kumupfira yo mupfira. Tugasanga ingene n'umugore yitangira umugabo wiwe. Tugaca dusanga ingene Imana imaze kwamisha urwo rukundo rukamivyamwa bakaronka umwana. Tubona ingene abavyeyi bitangira abana babo. Urukundo turarubonamo vy'ukuri ico gikorwa c'Imana hagati y'abo bantu. Ego kandi naco Imana yashatse, ivyo turabibona. Muno munsi turavye tukabona aba basore bizigamye cyane, akavuga ati kubw'Imana nemera, kubw'ibwirizwa ry'Imana nzoshikira umunsi wanje w'ubugeni nigeze nkora imibonano mpuzabitsina.
tukabona abasore mbere banabizira. Hariho abasore bama baza dura bakambwira ngo nyakubahwa patiri ngo baguma abantuka abakobwa ngo nsi nkomeye ngo ndi kimuga ngo ariko pati ngo ivyo jewe ngo nanka kubijamwo kubwibwirizwa ry'Imana kubw'Imana nkunda nemera. Ati none pati ngire gute? Ati umukobwa dukundanye yambwiye ngo noba ntakomeye. Ati undi nawe yarampevye nta muhungu uno munsi adasaba umukobwa ngo baryamane. Nkabo baba baramenye Imana by'ukuri basonera n'iryo bwirizwa ry'Imana. Hariho abigeme benshi ngaha tuzi tubona bahebwe n'abahungu 1 2 3 4 5 baravyemera barabaheba, agatangura gukundwa afise imyaka 20 mugabo agahebwa agashikirana imyaka 25 atarubaka kubera akavuga ngo uwo Imana yanteguriye nituzopfa ikintu cy'ubusambanyi, niyaza nitwahura nawe azontahura nanje nzomutahura, hanyuma tubandanye urugendo hamwe twubake. Kandi turabona benshi bafata iyo ngendo bishugwa. Ubwo n'urukundo, ubwo n'urukundo. Ntanga kandi karorero kabandi bantu usanga bakundana. Ari watubwiye kandi nibaza ko ari vyo uwabitubwiye. Umuhungu yarakundanye n'umukobwa, hama bamaze gukundana barakundana, umukobwa asigaye ukwezi ngo bagire ubugeni, uwo mukobwa ngo acaragwara. Agwaye bamaze gusohora ajya zijyampa ubutumire, umukobwa agwaye baravuza ngaha biragorana ngo acamujana muri Kenya. Baca basanga agwaye kanseri, kandi iyo kanseri igeze kure ntashobora gukira. Uno muhungu acaguma yigora amwitaho, mu nyuma iyo kanseri igeze ku rugero rwa kure baramugarukana ngaha ngo i Burundi. N'abantu bari ko babishinga babitangaho ishinga ko intaye. Bamugarukanye wa muhungu baramubwira bati none hasigaye indwi imwe ngo ubugeni bube, tangaza ko ubugeni butazoba, ko ubugeni bwasivye. No muhungu aravuga ati ntacyo ntabwo sintangaza ko ubugeni butazoba kuko umukobwa naramukunze niwe mugore wanje, atahubwo nshaka turagane. Batubwira yuko uwo mukobwa hageze igihe ciwe ca nyuma, uwo muhungu yaje barahana isakramento ryo kwabirana. Amara aritaba Imana, aramuherekeza, aramusezera, aravuga ati uyu niwe nari narakunze, uyu niwe nari nakunze. Nkaho twavuga ko atarukundo rurimo, urukundo rurimo kandi rukomeye cyane. Uyo numwe muri benshi bemeye urukundo bakagwerekana. Aha rero nshatse kuvuga nti kwa kundi navuga kare, Imana ntakidusaba itaduhaye inema yo kubishobora. Nta na kimwe Imana idusaba. Nk'umunsi rero hariho abantu bari mu rugo rukundo gukurirerabo. Hariho rero n'abandi batwagwa n'iyi miyaga n'ibihinda, ivyo papa akunda kwita ngo kiritire di déchet, ibintu bimara akanya gato gusa bigaca bibura. Murabona iburaya umuntu aragura impuzu akayambara indwi zibiri agacata, akagura telefone akayikoresha indwi zibiri agacata. Ibyo nivyo bita kiritire di déchet, ibintu umuntu afata akamarana umwanya mutoya akaba yataye. Uno munsi rero hariho abantu bari muri iyo nzira. Umuhungu abwira umukobwa ndagukunda, bukeye yabona uwundi wakayoba agacata uwa mbere, agaca hitana uwundi ndagukunda, yabona uwundi yirabura agacata uyo, agaca agenda gutyo. Ku buryo rero usanga nk'uno munsi hariho abakobwa nabo badakoresha umutima n'ubwenge ngo bazirikane. Usanga hariho abakobwa baza akamubwira, abahungu baza bakabwira abo bakobwa ngo ndagukunze mugabo kugira ngo utware emera dusambane. Basambana agasanga kumbure uyu unya ntamuguye neza, agaca hebuyo, agaca agenda akabwira uwundi agahebuye, akagenda akabwira uwundi agahebuye. Twaca dusigara tubaza none abakobwa bahindutse abo kuyubirako? Bahindutse ab'abahungu baja kuyubirako gufitinako? Canke kwabiguhuza gukora imibonano mpuzabitsina? Imana yategekanije ko igihe cyose ico gikorwa kibaye hama hariho ibintu bibiri biba. Ica mbere, abantu bahuje ibitsina bakoze iyo mibonano baba umubiri umwe. Ico ni ca mbere, ni mube umubiri umwe, baba umubiri umwe. Kigira kabiri, abantu bakoze iyo mibonano muri uko kuba umubiri umwe niho Imana icisha igacirema abantu. Uvuga ni ibintu bibiri, mu Gifaransa tuvuga ngo l'union et la procréation. Ivyo bintu bibiri rero nta muntu n'umwe ashobora kubitandukanya. Ntushobora gutandukanya uvuge ngo duhuze ibitsina mugabo wewe Mana ndagukuyemo ntureme.
ibi ndavyita ni nk'umuntu woha indaro munsi wawe agaca yigusohoramwo iyo nzu kandi atari gwiwe. Nuvuga Imana niyo yaturemye, turemana igitsina gabo, turemana igitsina gore. Nta muntu n'umwe yavyihaye, ni Imana yabiremye. Gihe rero tubikoresheje dutegerezwa kubahiriza ivyo Imana yategekanije. Yego, hariho rero abantu rero bameze uko bahuza ibitsina bakamufata ko ari bisanzwe. Ariko Paulo mweranda mu ibaruwa ryiwe yandikiye abanyakorenti aratubwira ati iyo umuntu mwahuje imibiri mwarakoze iyo mibonano abari muri wewe, ni naco gituma wimatanije n'imaraya hinduka imaraya nkayo, abari muri wewe rero. Yesu nawe aratubwira ati ntihagire umuntu atandukanya b'Imana yifatanirije. Kuvuga gukora iyo mibonano biradufuhuza. Hama iyo umugabo n'umugore kububatse rero bariko barangura iryo banga, niho baba bariko baraba umubiri umwe ku rugero rwo hejuru, kuko baba bariko barahana ibiri mu mutima bagahana n'ibiri mu mubiri. None we wa musore, ninde yaguhaye ubwo burenganzira bwo kuja gufata umwana wa naka, umwigeme wa naka, ngo dukore iyo mibonano atari umugore wawe? We wa mwigeme, ninde yaguhaye ubwo ruhusha bwo kwemerera uwo musore ngo dukore iyo mibonano ataraba umugabo wawe? Ninde yaguhaye ubwo ruhusha? Niho rero tuca tubona inkurikizi mbi z'iyo ngendo. Abantu baca bagera kugira mariage, yabonanye n'abahungu 5 bose bari muri we, none aca yubakana nande? Uwo bubakanye bica bisaka zo banza kwikuramwo bamwe 5 b'imbere, hama yubakane n'uwumwe. Nico ituma tubona rero abantu benshi bagendeye muri izo ngeso z'ubusambanyi imbere yuko bagira ubugeni. Iyo bubatse ingo birabagora. Niyo hageze ko baronka amafaranga baragendeye muri izo ngendo imbere yuko bagira ubugeni bagatunga, zosanga amahera yabo acamagwa n'imaraya. Muga hariho abandi bantu tubona bizigama bari mu rukundo rw'ukuri. Nico gituma abahinga bavuga bati ukugendera ubwerentegegwa imbere y'ubugeni, la chasteté avant mariage, ni ikimenyetso cerekana ko uzozigama ibanga inyuma y'ubugeni, donc signe de fidélité après mariage. Dutandukanye rero izo nyigisho abanyaburaya bigisha mu mashuri, aho usanga bigisha ngo hagati y'imyaka 6 n'imyaka 12 ngo umwana w'umuhungu n'umukobwa ategerezwa kuba yamaze kumenya icarico, kumenya ingene gukora imibonano mpuzabitsina bigenda. Ngo ategerezwa kuba yamaze kugira l'experience sexuelle. Niko bavyigisha. Bahavyigisha abo bana. Bacakura baraba atabuntu bakigira. Nivyo rero bagomba kutuzanira mu bihugu vya Afrika. Ugwaruka rwacu rero bukubera l'information, inkuru abantu bose barayironga. Uwo nta nkuru wo tukivuga ngo ni yabakuze, ngo iyi ni y'abana, ubu bose barayironka. Kubera iki? Muri ubu buhinga ngurukana bumenyi, giye ku rubuga ngurukana bumenyi internet, cyangwa ufise telefone yawe ikaba ifise WhatsApp, ikaba ifise YouTube, urashobora kuvyirabira kuko barabishirako. Umwana w'imyaka 8 ashobora gusanga ari karabi ivyo wonye vyakora imibonano mpuzabitsina kandi kera ryari banga. Ureo kubera ayo makuru yashizwa habona abantu bose bashoronka ivyo bashaka, abana rero barashobora guca bakurikira ivyo bishigwaho n'abapagani, bishigwako n'abapagani, bagaca batakara biyumvira ngo niyo nzira y'ukuri. Mu mareo bakicuza mu nyuma. Hatwe mu butumwa bw'ingo n'imiryango, abantu benshi baza tukabaherekeza bamaze imyaka 3 babana, bamaze imyaka 5 babana, tugasanga urugo ruriko rurabaruhisha. Hariho bamwe muri bo, ariko nsi bose, hariho bamwe muri bo dusanga basambuwe n'ivyo bagiye baracamwo imbere yuko bashikira igihe cyo kugira ubugeni. Hariho rero abari mu rukundo rw'ukuri, hariho n'abari mu nzira ihushanye n'urukundo. Yego, abari mu rukundo rw'ukuri n'abari mu nzira ihushanye n'urukundo. Yego, muri kino gihe turiko turabona ugasanga umuntu yatanguye gukunda afite imyaka 12, ashika imyaka 30 afise aba ex 12 13. Benshi bakavuga ati mbega hoho urukundo rusigaye rwimuka nk'abapangaye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mu bisanzwe urukundo bararurera. Kujya duhora tubona abanyeshuri baza mu mashuri, umuntu agatangurira muri primaire, mu mashuri y'intango, mu makagenda mu mashuri yisumbuye, mu makagenda muri kaminuza, ariho n'abaminuza cyane bakaronka n'amadoktora. N'urukundo bararurera rero.
muti bigenda gute? Ubwa mbere urukundo rwa mbere nugo ndemanwa duhabwa n'Imana, umuntu wese araruvukana. Nkamubugira kabiri urukundo nugo rero turonkera mu miryango aho tuvukiye. Nuvuga umwana hajya avukiye ategerezwa kuronka urukundo rwa nyina n'urukundo rwa se. Nico gituma umwana avukira mu muryango akaregwa na se na nyina, niho umwana akurira. Umwana rero akaronka kuri se urukundo ategerezwa gukura kuri se. Se ahamagariwe guterura umwana, koza umwana, gukinisha umwana, gukuyakuya umwana, kuboneka imuhira. Ivyo nivyo umwana asaba se kosa akorera umwana. Umwana asaba nyina gukura kuri nyina cyagishika, nyina akamwonsa muraba mu maso amutwengera, akamukuyakuya. Umwana ashonje akabona nyina ashitse hafi, umwana afise ibimugora akabona nyina ingene amwitaho. Vyose ibyo hariho inyigisho y'indero y'abana ihora itangwa, dora tuyitanga iyo hageze. Umwana ivyo vyose akabironka. Umwana akeneye kubona se na nyina bakundana, batajyana muhira. Muzobona iyo umugabo n'umugore batukanye bashwanye muhira, umwana acarira. Kubera iki? Umwana avuga ati so nshaka gukurira, so nshaka gukurira, nshaka gukurira ahantu hari amahoro n'umumvikano, hari dawe na mawe, data na mama bumvikana bakundana. Umwana rero ivyo yabironse imbere y'imyaka 6. Acaronka rero umushinge ukomeye w'urukundo, umushinga ukomeye w'urukundo. Kwa rukundo ndemano nwagwiwe ruca ruronka aho rushikiye naho rukuriye, rugaca rugira inguvu rero. Nico gituma abantu benshi bavuga ngo vyose tubironka imbere y'imyaka 6. Nibi twariko tuvuga bijanye n'ubuzima ndangagitsina, umwana muzobibona hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6. Niho abaza ibibazo vyinshi se, niho abaza ibibazo vyinshi nyina. Umwana niho abaza ati kubera ko umwana w'umuhungu adasa n'umwana w'umukobwa. Inyishu rero bagenda baramuha nizo zica zimubaka rero. Nogo rukundo agenda acabona kuri se na nyina bice bimubaka rero. Muma rero iyo ni intambwe ya mbere rero. Umwana bahejeje gukomeza gwa rukundo gwiwe, baramwigisha gusangira n'abandi, gukundana n'abandi, gusonera abandi, eka mbere bakamwigisha rero n'Imana. Imana ariyo yamuremye, ko mu buzima bwiwe atazigera yihemukira kuko ariyo yamuhaye ubuzima. Umwana bigaca bimujamo. Muzobona abana binjiye no mu isengero, ashika agafuka mu gatangara, ari mu isengero imisi itangura ikarinda ihera atekanye. N'abandi bana bashika mu isengero bagatera kajagari kuva baje gushika bagende. Niho cubona mu muryango, cubona ishusho iyo muhira ingene hameze, ubonye inyifato y'umwana cubibona. Zobona abana ashitse ahantu ashitse acashika kubita abana bose asanze. Cubona muhira ingene hameze, sashika kubita, sashika tera kajagari muhira, canke nyina nawe nikameze. Hariho n'abagore bataha bukeye, muramaze kubibona abagore abagabo babo batunduye. Barishira hamwe, numvise riri mu Kayanza rikomeye riharanira agateka k'abagabo bahohoterwa n'abagore. Nivyo muramaze kuvyumva. Tubandanya rero mu nyuma, umwana acashika kuva ku myaka 6 gushika ku myaka 12 canke 11. Umwana bari kwishura kina n'abandi bana. Kenshi muri ico gihe umwana batekanye, usanga abana bakina hamwe, abakobwa n'abakobwa, rimwe rimwe utwana tuguduhungu tukivangamo tuje kubacokoza. Muzobibona kana kagahungu katora agapira k'abakobwa bacakurikira. Kuva rero ku myaka 11, 12 cyane kuva ku myaka 10 bivana naho umuntu akuriye, gushika ku myaka 21 cyane 20 bivana n'abahinga. Igihe rero c'ubuyabaga, igihe ca adolescence, igihe rero gwa rukundo rw'umwana ruca ruzanana uburemere bwinshi. Kubera iki? Ibiba biriko birahinduka mu mubiri wiwe. Haba hariko arahinduka ibintu vyinshi kubijanye n'umubiri, kubijanye n'ubwenge. Ibigize umubiri wiwe biba biriko birakura vyitunganya. Ari nk'umwigeme abariko arakura azoshobore kuronka amabere yo konsa abana, igitereko gikomeraho umwana azokurira. Umuhungu muzobibona ubwanwa buratangura kuza abariko arakura kugira nashikira igikuriro cyo kugira zoshobora kuba umugabo. Muri ico gihe rero kubera ivyo biriko bihinduka mu mubiri n'imyaka umuntu abagezemo, usanga mu mwana, muri uwo mwana yaba umuhungu cyangwa umukobwa, aca ashaka kurondera kumenya ibintu vyose. Umubwiye ati kwisambanya biraryoshe, aca arondera kubikora, aca arondera kuvyiga no kubimenya. Umubwiye ati kuri YouTube barerekana abantu basambana, aca arondera kuja kubiraba kugira amenye ivyari byo, abone ivyari byo. Umubwiye donc ibintu vyose bica biza gutyo. Aho rero niho abana bamwe batakarira. Yadafise umuntu amuherekeza. Umwana mu bisanzwe muri ico gihe abamuherekeza ubwa mbere n'abavyeyi biwe.
caganira na se akaganira na nyina kugira amenye ibintu biriko birashika n'imyaka agezemo, amenye yuko ari bisanzwe, amenye ingene ayicamo neza. Hariho n'abandi baca barondera abantu babafasha, baca baja mu mihari y'imigwi mu mihari y'ubutumwa bagakurirayo bakaronka izindi nyigisho baronkera ngaho. Kenshi rero ubu baca bagenda abana muri ya maklub azanwa n'abanyaburaya ngo club sida, bagaca babigisha ingene bakoresha ubufuko, baca babajana ngo hamwe hamwe. Ubu bariko barabikosora kandi turashimira Imana, ngo centre de santé ami de jeunes, ngo amavuriro magenzi y'ugwaruka, bagaca bajayo baca babigisha ingene ushobora gusambana ntutwarinda, bagaca babigisha ingene bafata vya binini y'amapirire, ingene bakoresha bwa bufuko hamwe hamwe. Si hose ko hari aho babikosoye, turashimira Imana. Baca baja muri ivyo rero vyazanywe n'abazungu kandi bakabishiramo amahera menshi kugira abantu babikunde babijemo. Hariho mbere n'abamenyesha makuru bamwe bamwe murambabarira, baca bahimiriza bagashira imbere bene ivyo biganiro birimo amahera menshi, ari babazungu bashaka gusambura ya mico n'imigenzo y'abanyafrika, mugaca babijamo bagacandanya badusamburira indani mu nzi wacu. Umuntu agusanga mu nzi wawe akagukubitirayo, bakadusamburira indani wacu badusanze iwacu, gaca biza rero gutyo. Rero usanga ugwaruka rero ruciye rutakara. Ahasigayeho umuntu arenganye iyo myaka, gaca ashikana imyaka 22 n'itatu atagiye mu kunywa ibiyayuramutwe, atagiye mu busambanyi, abafise amahigwe menshi yo kubandanya ubuzima bwiwe neza no kuzubaka urugo rwiwe neza, afise amahigwe menshi cyane. Urukundo rero nkuko muvyumvise rero rugenda rurakomera. Nico gituma nk'ubu rero muri izi nyigisho za Saint Valentin muzobona yuko dushimika ku bintu bijanye n'urukundo, tukarubwira ugo gwaruka kugira ugo rukundo barumenye, bashike ku rugero rw'urukundo rw'ukuri, gwitangira abandi, gwigura abandi, gwihebera abandi, bave mu rukundo rw'ibishobisho arigo ruca rutuma umuntu agenda arahindagurika. Rero utafashe iyo ntumbero rero y'ukuri niwacaba muri abo muciye mubaza muti umuntu arakunda uyo indwi imwe agahindura iyindi ndwi agahindura nko kumenya n'ivyo kuyuba. Abaja muri izo nzira nabo bahushije iyo nzira y'ukuri. Nk'ubu rero bobwira umuntu bati dufashe ibarabara rya Bugarama tuje Gitega, bagaca afata irya Gatumba aja muri Kongo. Umva rero no kuntu umuntu ahusha inzira. Yego, tubwiye amajambo akomeye, uratubwira ivyo guhusha inzira. Turi mu myaka turiko turabona cyane, jari umugenzi mfise abantu basigaye batinya kuba abapare b'abantu. Umuntu akanavuga ati jewe ntavye ingene bimeze, ushobora gusanga no mwaka ari Saint Valentin yanyuma mpimbaje n'umugore wanje. Hariko aba ikintu c'ama divorce menshi cyane, kandi abantu tubabona mwibara bambaye impuzu zisomenga urukundo rurahari, tubabona abantu bajana mu misa, aho kaza wumva ngo muri tribunal ngo divorce ngo yanse kuyinsinyira. Ego, murakoze cyane. No kwishura mfatiye kuri ajya amajambo y'indagano y'umunsi w'ubugeni. Ku munsi w'ubugeni babwirana bati jewe naka ndemeye wewe naka ngo bo mugore wanje cyangwa ngo bo mugabo wanje, fashijwe n'inema ya Kristo, ndakwemereye kutazoguhemukira mu buhigwe no mu magogwa ukomeye canke ugwaye, nzogukunda ndagusonere imisi yose mu buzima bwanje. Fashijwe n'inema ya Kristo. Nubo abantu benshi baja kugira ubugeni Kristo bamukuyemo, baca bagira ubugeni rero bw'ivyiwabo, baja kurangura ivyiwabo bitari mu Imana. Ariko dusubiye inyuma mu rwaja mu gitabo c'Amamuko, batubwira bati Imana ire mu muntu iramwishushanya, ire mu ufise agashusho k'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana irabahezagira, babwira iti gende murondoke. Navuga kugira ubugeni biri muri kamere ndemanwa, kandi vyabayeho imbere yuko twe tubaho. Ko urumva Imana yabiremanye umuntu, ako gatima yakaremanye umuntu. Uno musi rero abantu bakarondera kugira ubugeni, Imana bayikuyemo. Nawe biraheza bigaca bigenda gute? Ni nkobo novuga nti umukuru w'igihugu yaguha yasoye yakugiza umushikiranganje, gwacuja gutwara mutari kumwe, vyokunda wohera ugahereza ntivyokunda. Nuko nyene rero hanyuma iyo Mana niyo yaremye umuntu, muremana agashusho kayo, gaca usanga wa musore wa muhungu Imana yayikuyemo, kirizwa ry'Imana ntirikibaho, gaca aja umugabo mu vy'Imana kandi Imana yayikuyemo. Biraheza bigaca bigenda gute? Ni nk'ubu novuga nti
guca igiti ukagica imizi. Turabona ibi biti tubona bihagaze ngaha bikomeye cyane. Wowe ugaca ugenda ukimba munsi imizi yose ukayica yose ukayikurako. Icyo giti kibandanya gihagaze gica cuma. Navuga imizi rero yacu y'ubuzima bwacu ni Imana. Urukundo rwacu ruva mu Mana. Iyo dukora byose biva mu Mana, ni Imana. Iyo rero Imana twamaze kuyikuramo birumvikana ko nibikurikira mu nyuma biza kutugora. Ego ntambandanya rero. Uno munsi rero ibi tubona nuko ku munsi w'ubugeni baraza abantu benshi mugabo nsi hose. Ndabona n'ahandi abantu bubasigaye bigira mu ikomine gusa kubera batinya ko babafunga. Bagaca bibanira badahanye sakramento ryo kwabirana. Abo nabo n'abasambanyi. Mu maso y'Imana n'abasambanyi. Nivyo bikingiye mu mategeko yo kwisi mugabo imbere y'Imana n'abasambanyi. Kandi bageze no gupfa bazopfira mu gicumuro cy'ubusambanyi. Imana yategekanije ko umugabo n'umugore babana bahanye sakramento ryo kwabirana. Abantu tubimenye neza ko ndabona abantu benshi muri imyo no myaka bari kubavyirengagiza. Tugaruke rero kuri abo bandi rero bagira ubugeni bwaca bakagenda rero gusaba kwahukana niki. Je mfatiye rero ku butumwa bwa misi yose dukora mu butumwa bw'ingo n'imiryango, ngafatira ku bantu bahora baza mu rugo bibagoye. Kandi abashimira abantu benshi baza. Ndashimira abarundi, hari abarundi abagabo benshi bafise umutima w'ukingo zabo zitosambuka. Abantu muri aba bantu b'abakuru no muri aba bato bato. Hari abagore benshi bafise uwo mutima w'uko urugo rwabo rutosambuka. Kuneza y'abana no kuneza y'abo bubakanye no kuneza y'urukundo bakundanye. Yabo ndabashimira cyane. Iyo baje rero tukaganira, hari igihe mpora ndababwira nti akiri iki gisabisho gende cyo gusabira ingo n'imiryango, ugende ugira igisabisho cy'iminsi 9. Ubanze usenge, ubanze urabe ko ukiri mu bunywanyi n'Imana yawe canke kutagiye kure y'Imana yawe. Banze ugende ugira ivyo iminsi 9 ni yahera uzoca ugaruka. Bakagenda bakabikora, agarutse ngaca namubwira wasanze gute. Amira ati vy'ukuri nasanze nabaye nka Adamu na Eva nacumuye ku Mana nagiye kure y'urukundo rwayo. Tubo wabibonye, banze usubire rero mu bunywanyi n'Imana wewe. Hamubugira kabiri ngaca ndamubwira rero nti umaze rero kuba wasubiye mu bunywanyi n'Imana, curaba rero ubugira kabiri wo mubakanye. Wo mubakanye wewe ntaho woba ari we wamuhemukiye. Naho mwagiriza ngo niwe yakugiriye ku ruhande rwiwe wewe. Nacubona wowe utamukoreye nk'umwana w'Imana. Waramukoreye byose bikwiye nk'umwana w'Imana. Gaca subiramo akaraba. Muma rero umugabo yagize urugendo kwiwe umugore kwiwe, hari igihe ngera kubahuza nsanga abo nyene babihejeje. Kuko basuye mu bunywanyi n'Imana, gaca nsanga nizo ngorane zo mu rugo zaciye zitorega umuti. Kuko Imana itubwira iti nimube mu kuri. Hari igihe usanga bari kubashwana kubera umwe atari mu kuri. Imana itubwira iti nimube abanyakigongwe. Hari igihe usanga bubakanye bari kubankana kubera ko umwe yakomeje kagatima koko kagatima tare ko kwihagararako ntiyoroshe ngo ikigongo bubakanye. Hari igihe Imana itubwira iti ntagire uhemukira uwundi. Igihe usanga bari kubashwana kubera umwe yarenze ibigo, amaze kubibona akavyiga yagasaba ikigongwe. Nuvuga hari igihe usanga inyishari mu majambo makeyi. Nta kintu na kimwe Imana yadusavye atari igihe tudashoboye. Nitwebwe dukura mu Imana tugaca duhura n'ingorane. Dukumira Imana tugaca duhura n'ingorane. Izi ngorane mubona ziriko ziba mu isi no munsi. Izi ngwano muriko murabona, aba bantu bagendera mu ngeso mbi, tubanze turabe ko tutakuye mu Imana. Hariho umuntu yari karavuga ati bantu b'iburaya, banyaburaya, imyaka mwari mumaze ibihugu byanyu vy'iburaya vyubatse neza, mwari mwavyubakiye kuri Kristo, kuri ro Christianisme, kukwemera Kristo. Ataho Kristo mumukuriyemo mukamwirukana, amasengero yanyagasigara garagara. Rabe rero ingorane ziriko ziraza. Niho hatanguye kuza abahuza ibitsina babisangiye ngo n'ibihugu vyemeza ayo mategeko. Niho hatanguye kuza abavanga, abanyuranya abagore, abahana abakabukanya abagore n'abagabo. Kuva aho ivyo biziri, cyo navyo birahamagara n'umuvumo w'Imana. Donke rero umuntu agenda arabiraba gutyo. Ubu rero ndavye nko mu gisagara ca Bujumbura, abantu benshi bagenda gusaba kwahukana. Je mpora mbanza ndaba muri bijya bitigiri batanga, nkabaza mu maparuwase nti mubigiye mu iparuwase iwanyu ko twe turakurikirana bajya bigisha abageni. Ni bangahe musanzemo barimo? Hari igihe dusangamo baki, babari baki. Ngo abantu dukunda gusangayo ni abantu basuzuguye ivy'inyigisho z'ubugeni batazijemo. Ni aba bantu bakuze no gusenga badasenga,
n'aba bantu bari mu miryango y'abantu bafise amafaranga menshi bakuze bahabwa byose muhira atakwigora kwarimo mu ngi wabo lo sacrifice kwigora kwibabaza bitarimo keneye amahera baramuha keneye umuduga baramuha uko yakuze ubuzima bworoshe yorosha ibintu agize bugeni agacaja korosha ibintu ko nyene ntamenye ko agiye mu ibanga yinjiye mu ibanga iyo banga rero rigace rimuta kwa amazi kuko abarundi bavuga ngo ibanga ribangirwa ingata iyo ngata ikimunanira kubanga agaca bimunanira gende rero muraye mu benshi nuko bandi benshi bikunda kugora na abantu bahurira kuri izi mbuga ngurukana bumenyi bagakundanira mu telefone batazinanye abandi bigora n'aba bantu bagira ubugeni batafashe umwanya ukwiye wo kwitegura ubu ndashimira ugwaruka rwinshi n'abantu benshi baraza bavuga ati je nshaka tumarana umwaka cyangwa umwaka n'igice pati uzura dufasha tubanze turabe ko dukundana hari abahora bazi umwaka weze bagaca bavuga bati we ntitwobana twava twicana baca bahebana mugabo bakaguma ari abagenzi aro n'abahora bazi ugasanga nta rukundo bakundana urukundo rwabo ntigwari rufashe bigaca duheza uwo mwaka bakundanye cyane kandi bamaze kubana n'abantu bakaza kubashingira intahe bati turavye uko twari tubazi kera turabatangariye donc umwe wese rero bivana n'umutima wiwe be nico ashaka gushikako abo rero bagenda bagaca muri izo ngendo zo kwitegura neza bakaronka inyigisho zose bagifise umwanya wo kuzizirikanako kiretse ababaza zigaye amezi 3 ngo twigishe twe turiko tubigisha mu mezi 3 nabo bariko biruka no kurondera amahera yo gutegura umunsi w'ubugeni twe rugo tubategurira urugo bazobamo mugabo nabo bariko bategura urya munsi w'ubugeni wonyene batanga ubutumire barondera amahera basaba ingurana ahantu bimwe twabigishije byose nta na kimwe gisigara kuko twavyigisha abantu atariho bari abantu rero nibaze bige hakiri kare kumbure bataratora mbere n'itarike y'ubugeni babanze baronka inyigisho zihagije amabarabe ko bobandanya nuko bohagarika babandanya bace babandanya bamaze kuronka umuco uhagije bakibifitiye umwanya abo nibo baheza rero bikagenda neza gusomba uriko uratubwira cyane ko ivyingo vy'ubu rimwe na rimwe hari abavuga ati vyanse ariko umuntu agiye kuraba uburorero buvugwa ni bukeya ku burorero bwiza dufise kuko bamama bacu baratureze no baracari kumwe n'abavyeyi batari kumwe n'abagabo babo ariko turiko turacari ngaho nyene ubu turiko twumva cyane hariko haragwira naho Saint Valentin tuyihimbaza hariko haragwira kumva ngo naka ngo avanga uwundi umugabo wamuca inyuma ubu bisigaye bivugwa bitavugwa kera yuko umugore asigaye aca inyuma umugabo ibintu utahora twumva kuri kera ku bavyeyi ko bari banyokuru canke ba mama wacu ndakeneye kumenya mbega nk'umukiriso kandi iyo twitobaga umukiriso mbega ku bwanyu umugabo canke umugore afise uwo wubakanya amuca inyuma yo vifatamwe gute kugira ngo ino Saint Valentin isubire ibaryoherereze ibibutsa kanovera ku rukundo nyakuri. Ego murakoze cyane ica mbere nohera ko niri jambo ry'Imana aha Yesu yatubwiye ati ntibakiri babiri rero babaye umubiri umwe none rero ntihagire utandukanya ab'Imana yo nyene yifatanirije turabisanga mu njiri ya Matayo mu kigabane ca 19 kuva ku karongo ka 3 gushika ku 6 canke mu njiri ya Mariko ikigabane c'10 kuva ku karongo k'indwi kubandanya iryo jambo rero niryo riremeye cyane najya amajambo babwirana ku munsi w'ubugeni tugwaye cyangwa ukomeye mu buhigwe no nzogukunda gusonera imisi yose mu buzima bwanje duhereye kuri ayo majambo iyo umuntu amenye ko bubakanya arenga ibigo arakomereka mu mutima kuko aca yumva ko yahemukiwe ubuhemu butagira uko buvugwa kandi aca yumva yuko bubakanye atagacira muha atarespa muha atateka muha yamurutishije abandi nico gituma rero kenshi kunda guca intango y'ingorane mu rugo ari n'igihe barinda bapfa zidasubiye gutorerwa inyishu izo ngorane zidaheze kushika no gupfa hari n'igihe muhora muca mubibona hariho n'abaca bavyariramwo bavyara abandi bana hanze gaciba n'ingorane zije no mu bana hageze kuzogaburana kuzotorana zigaca ziba ingorane ziciye zinjirira aho nyene kaba ingorane rero gukinga nico noherako ni byiza ko abubakanye bakinga
bakinga gute? Icambere gukinga no gushikana igisabisho mu rugo rwabo. Ingo nyinshi ntibasenga muhira. Iyo badasenga mu rugo rero shetani ca yinjira. Abahinga benshi mu vy'Imana baratubwiye yuko igisabisho cirukana amashetani mu rugo, kandi ko igisabisho gifasha abagize urugo kuba mu bumwe. Ico nico cambere rero. Umwe amaze kubona ko bubakanye yarenze ibigo, arashobora kubibona bahora basenga canke akabibona badasenga. Mugabo icambere nico gushira igisabisho mu ngo. Abarundi bose nico no basaba gusenga. Hari igihe usanga umugore adasenga canke umugabo ari wadasenga, mugabo uwasenga nakoranya abana bagira igisabisho nk'umuryango, pana kujya uvuga ngo je ndasengera mu mutima, ngo je ndasengera mu cumba. Oya, ico nicungira ubumwe abantu ku rugero rwo hejuru. Igisabisho cungira bubatse ku rugero rwo hejuru, umugabo n'umugore n'abana bari kumwe, nabo bovuga dawe wa twese imwe yonyene. Iyo ni intango rero ya mbere. Amubwira kabiri, iyo umuntu amaze kubona ko bubakanye arenga ibigo, aratangura rero gusenga musabira. Umuntu arashobora kugira bijya bisabisho twita igisabisho cy'iminsi 9 nevene, agasabira uwo bubakanye. Hama ikintu abantu tuyibagira nuko umugabo n'umugore bamaze kugira ubugeni, umwe ari mu wundi. Nuvuga umugore arafise uburenganzira bwo gusabira umugabo wiwe kandi Imana ikavyumva. N'umugabo arafise uburenganzira bwo gusabira Imana ikavyumva. Ico rero nuko abantu babimenya ko babaye umwe. Umuntu rero acatangura rero gusenga. Hama ikindi nuko umuntu atoca afata inzira nawe yo kurondera kumera nk'uwihora. Iyo nzira kenshi ntishika. Oca ufata inzira yo kurondera kugarura. Kintu rero kigarura umuntu n'urukundo. So kugwana no guhangana n'urukundo. Uwo mubakanye cumuha urukundo rwinshi, naho yoba yarenze ibigo. Urugo rukundo hakaviramo ikigongwe na kwa kumusabira. Umuntu ashobora kongera ko no kugira pelerinage, urugendo rweranda. Umuntu akagenda ahantu uri nko mu paruwasi nka ruguru, ushaka kuva imuhira ukagenda n'amaguru mu paruwasi, mu isengero ugasenga ugiye gusabira uwo mubakanye. Uri nko ngaha hasanzwe hari abantu bagirira ingendo nyeranda kuri Monsiyo imutumba, uragira urwo rugendo rweranda ugiye gusabira uwo mubakanye. Ukabanza ukagerageza rero muri ubwo buryo rero. Imana irashobora gucicisha inema yayo nga igaca ikugarurira uwo mubakanye. Ikintu kizira gufata ni uguca ufata inzira nawe yo kurondera kugira nk'uko nawe agira. Umugabo wanje kubera yasambanye nanje ncenja gusambana handi. Umugabo wanje kubera yarenze ibigo nanje ncenja kurenga ibiga handi. Abo bafashe inzira, umuntu abafashe inzira idashika. Ico nico no hanura rero ubwa mbere, nico no vuga ubwa mbere no bwira abo bantu inzira bofata ni. Mugaye ico nshimika ko rero niki. Ico nita prise de conscience. Kwinjira mu gatima mpanuzi k'umuntu. Ukazirikana ko urenze ibigo wahamagaye ingorane. Urenze ibigo ucumuye buno nyene ku Mana, kuko ujya munsi w'ubugeni Yesu Kristo aza kuba hagati y'uwo mugabo n'umugore. Yesu Kristo ni habari. Urenze ibigo ntucumuye ku mugore wawe wenyene, na Yesu Kristo uramukomerekeje. Nico rero novuga. Tuko tuja mu gihe tubona ugwaruka, rumwe mu gwaruka si gose, rumwe usanga runavuga ruti jewe ibintu vyo kuja mu rukundo ndabihevye kabisa, sindimwo, ntimuzo nansangamwo. Muvyerekanye mu bimwe mu mweranda Saint Valentin, mweranda Valentino yakoze yararaganishije abantu. Ego. Bega umaze kuhikwiyo ntumbero wewe yuko ivyo vy'urukundo rw'abantu babiri atarimwo, ariko sabagize. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ikintu cyambere umuntu yozirikana nuko umuntu adashobora kubaho wenyene. Imana yaravuze iti si vyiza ko umuntu aguma ari wenyene, gira ndamuronderera umufasha bakwiranye. Imana yarabivuze. Hama ikindi naco umuntu ava mu bantu babiri. Yego. Umuntu ava mu ndabivuga uko biri. Umugabo ararangura amabanga n'umukenyezi, agatanga imbuto zigahura umugabo n'umukenyezi zigahura, Imana igashiramo ububasha burema. Hagacavuka umuntu, ahubwo umwana avutse arimo uruhande rwavuye muri se n'uruhande rwavuye muri nyina. Uvutse uri umwigeme, uruhande rwavuye muri se ari umwigeme ruri muri we, ari umuhungu uruhande rwavuye muri nyina ruri muri we. Uno munsi rero tugaca tubandanya kugira ubugeni, nivyo n'umuhamagaro. Hari abantu badafise uwo muhamagaro wo kubaka, kandi badafise mbere n'umuhamagaro wo kwihebera Imana. Mugabo barashobora guca bibaza iki kibazo, none ko uwo muhamagaro nta ufise,
Imana ishaka ko ndangura ikindi ngaha kuri iyi si. Imana ishaka ko ndangura ikindi ngaha kuri iyi si. Aho duca dusanga afise umuhamagaro wo kuzoja kwitaho abantu mu marerero y'imfuvyi. Mufise umuhamagaro no kuvuga utari muri iki Imana iguhamagarira ikindi. Mugabo nta uri ngaha kugira atembere. Nta numwe ari ngaha kuri iyi si kugira atembere, ajye ikirori, aryoherwe. Oya, uyo nta uriho ngaha kuri iyi si. Mwe wese arafise ico Imana yamuremeye ngaha kuri iyi si. Kuba inahazwa ry'Imana no gukora ico Imana imushakako. Hariho rero mu bihe tugezemo abantu bariko banka mwe mwavuze akarorero kamwe muri abo bantu, ariko uwo munsi ari abakobwa bagiye Buraya bararonka ayo mafaranga, baca bararonka n'izo nyigisho zabo banyaburaya. Avuga ati nta mugabo nkeneje ko tuzoryamana, yirirwa rararanduhisha, yirirwa amvuruga mu mutwe. Je nkeneye umuntu aze mvyara umwana, nzomurera, ibyo kumutunga ndabifise. Uwo yamaze gutakara. Umwana ategerezwa kuvukira mu muryango urimo umugabo n'umugore. Umwana ategerezwa kuronka iyo ndero ya se na nyina. Umva yatakaye, kandi abikoze gutyo aca atakaza n'uwo mwana avyaye, kuko uwo mwana azoca akura afise igihengeri muri we, envie de paternel, azabuze muri we ikintu ca se witwa se kizoba kibuze muri we, azoba yararonse, azobamugiriye nabo uwo mugore amuvyaye, kandi nawe nyene azafasha inzira itariyo. Hariho n'abagabo bavuga uko ngo mfise amahera nzogenda mvyare kumumaraya iki ningendimo. Ubugira kabiri hariho abavuga bati sinshaka kubaka, ugaca usanga ni kubera iki? Atinya ubu bukene buri ngaha muri iyi si uwo munsi. Agatinya ubwo bukene ati ninabura amahera yo kuriha inzu bizogenda gute? Umwana arira ngo akeneye ibenye, nanje ntagira n'icu mu gitumbura. Ati oya, ubugeni ndahevye sinzorongora. Uwo nawe rero duca tumubwira ko yatinya amabanga, yatinye responsabilité. N'ivyo nsivyo. Ahubwo aricara hamwe akiga ingene yoshobora kuba muri iyi si meze uko nyene. Kandi n'Imana iraherekeza uwo muntu, iramuherekeza. Aha notanga akarorero gatoyi. Hariho umusore yaje arambwira ati Pati, jewe ndashaka kugira ubugeni, mugabo nta mahera ngira. Narize sinigeze ndonka akazi. Hanyuma ndamubwira wakunze nde? Acaramuzana nyasanga yakunze umukobwa umutayeri ababasho n'impuzu. Ndamubaza ati none vy'ukuri mwarakundaye? Twarakundanye. Ndabaza uwo mukobwa, we ku kwezi ushobora kuronka amahera angana gute? Nawe acarambwira ati amahera nshobora kuronka, ndashobora kuronka nk'ibihumbi 200-30 ku kwezi. Ati ari n'igihe mbura. Ndaza umuhungu nawe ushobora kuronka ngahe? Ati je no kwezi kurahera atani 10 ndonse. Ati sawa. Ndino mushaka kugira ubugeni tego. Nabi ati ni mu kiringo c'imyaka 2 yo gutegura ubwo bugeni. Naye ati bure utangure mwigore, umwe wese agenda agerageze ku kwezi, umugore azana ibihumbi 10, umugabo azana ibihumbi 10 mushira hamwe. Baja baragenda baragira ko kigoro, aba mu mezi 5 bari bakwije ibihumbi 100. Nababwira ivyo bihumbi 100 rero mumaze kuronka, gende rero murondere ikintu mwogura. Baca baragenda ruguru, cagura ingurube 2, aca baziha abazibatungira. Ati iyo ni intambwe ya mbere, subire mubandanye ayandi mezi 5 barabandanya aho baca barongereza, cazana ibihumbi 15. Baca baraduza bukebuke. Nababwira tuberera ya mahera muronse ubu, gende rero ruguri wanyu murondere ikintu mwokorerayo. Baca baragenda, abavyeyi baca baraba ahantu barima, caragura imbuto bararimisha, barimbura, barongera barabandanya. Ndababwire yuko tugeze kumwa kugira kabiri baratoye itariki yo kugira mariage. Babafata muri ya mahera barondereye hamwe. Niyo bakuye mu inkwano. Ayo nyene barondereye hamwe. Mu nyuma baca baragenda baragura ibintu byo muri saro bikeyi, imeza n'intebe 2. Nago manda batera inkoro. Bansaba ngo nje kubahezagirira inzu. Sinshatse kuvuga n'ibindi byinshi kuko hari ibanga ryabo. Ngeze aho hantu ngiye guhezagira inzu, je navuye mu mutima numva umenyano bahanura ko bokongera bakarindira, kandi hari hageze ko bagira ubugeni. Ndavye inzu uko vyari bimeze, nta sima, nta matera, nta ki, kazu nyene bariha amahera make, bakariha ibihumbi 200. Gashambrete na saro katagiramo n'isima. Hama baribanira. Icagiye kuntangaza haheze imisi, mbona bafise akanyamuneza kenshi, mbona urukundo rwabo ntaco rwabaye. None muti vyagenze gute? Inyuma y'imyaka 4 bari bamaze kugura parcelle yabo, ubu barubatse, ubu ndababwira ubu baba mu nzu yabo. Donc rero nibi mvuga rero nti
bivana n'inzira umuntu ashirika acamwo n'ingene yaronse abamuherekeza. Ntawe tinya kugira ubugeni ngo ni kubera ubukene, ahubwo yokwiga ingene yotegura ubugeni bwo mu bukene. Cyo ituma nka twebwe abasaseredoti nko ngaje mu iparuwasi aho ndi ndababwira nti ntihagire ubucikiza kubera ivyo. Nibaze hama tumvikane dufatiye no kuvyo bafise umuntu abaherekeza. Hama umunsi w'ubugeni baze mu misa yo mu gitondo baragane baca bigira muhira bibanire. Novuga nta vy'amamanza biriwe baragira bibaruhisha. Bagomvye umunsi baze bambaye mbere n'impuzu zisanzwe basanganywe. Bana acavuga bati oya tuzoheba urubanza mugabo tuzoza tucajije kameme. Ivyo birerekana rero donc bivana rero n'abantu ico bashaka. Naho reka rero kugira ubugeni ngo ni kubera ubukene. Ubukene umuntu arabubamwe akamenya ingene azobubamwe akiga n'ingene azobuvamo. Ivyo rero hari abantu benshi babishobora. Turashimira Imana. Hariho n'abandi rero batagira ubugeni kubera ko bavuga ngo ntibararonka umuntu bakundana urukundo rwuzuye. Abo nabo baca babandanya basenga bakabisaba Imana. Benshi barakoze vuga ati rero twoguma dusenga gapati. Tinimani koroka. Murakoze cyane. Nivyo hari abavuga uko ngo none twoguma dusenga. Umuntu arasenga nawe agashiramo uruhara rwiwe. Hariho nk'abigeme basenga mukavuga ngo sindaronka n'uwo twubakana. None usenga uri umwigeme ukamuri mu isengero iminsi yose, va mu isengero ni mu nzu, naho wigera ugenda nko mu muhara abantu benshi bari, naho wigera ugenda mu rubanza ngo uje gusereva, ugacuguma wiyugaranye, amahirwe yuko abahungu bakubona cagabanuka. Iyo mwigeme arashobora kugenda afise uwundi mwigeme bakundana, azi ko umwigeme wabo hari abahungu arashobora kuja kumuramutsa muhira abo bahungu bavukana n'uwo mukobwa bagaca bamubona uwo mwigeme agiye. Hamashitseyo ntashikerera gara. Washitse yagacashika bafasha gukubura, gacashika bafasha gutonora igitoke. Wa muhungu ari ngaha aravuga ati uwo mwigeme arinza canga hagakora ibi bintu. Ashobora kuba ari umwigeme w'ibanga. Urumva rero umuntu wese ari arakora ibikorwa bituma abantu bomubona. Urumva hariho benshi bagenda akavuga ngo ndisiga iminwe itukure, ingohe zitukure ngo niho banshima. Ninde yababwiye ko ari ivyo abantu bashima? Ahubwo nuko ari igikorwa kiza gutuma abantu bakubona umutima, bashima uwo mutima wawe. Ivyo nivyo rero abigeme bamwe bamusanga bibagira badakunda kwibuka. Abahungu nabo nuko umuhungu aricara hamwe n'abandi agapanga imigambi. Nta muhungu yoza kuvuga ngo yabuze umwigeme bubakana. Oya, yoba yasamaye. Yoba yasamaye, yoba atasenze canke ngo ahanuze abandi bamuhanure bamurangire. Abantu benshi baraza abantu abakobwa bitekaho bari barahazi. Ajya umuntu avuze ngo abuze uwashaka nuko abataramenya nawe ukwari. Kenshi umuntu ibijya arondera gushima mu wundi usanga biri muri w'indani mu mutima wiwe. Usanga biri indani mu mutima wiwe. Ico naco rero kenshi umuntu aragikorerako. Pati, tuma dusera abasozera mutubwiye ibintu bikomeye cyane. Numva nifuza kumenya mbega nk'impanuro twohereza ku bari muri fiançailles na cyane ko twavuze no munsi mukuru umweranda Valentino ingene vyagenze, ingorane urukundo rw'ubu ruhura nago, ingorane abakundana bahura nazo n'amasoriso mwayatanze. Ariko vyongeye nize mpanuro za nyuma mwohanura kwanza abari muri fiançailles. Kuko kwanza mbere ko dushika muri fiançailles hari abantu basigaye bari no muri copinage. Umwana wa Diza ko afise umukope. Ego murakoze cyane. Ego twohanura abantu nukumenya gutandukanya inkondo z'abantu bakundana ingene zigenda zipanga. Hariho urukundo abantu bakundana rw'abantu bigana. Amoru camaraderie, abantu bigana bajana ku ishure bafatanya amanote bafashanya. Ubwo rero n'urukundo rw'abo bantu nyene bagendana. Hariho rero urukundo rw'abantu rw'ibishobisho. Rw'ibishobisho ni rwa rukundo mpanguhe. Ubwo nago hari abantu bakundana ubwo. Hariho rero n'urukundo rwo kugirira neza ubundi, kumwitangira, kumwigura, kumwihebera. Aho umuntu mukorera neza atanyungu ni muri kumuronderamo.
ngo rero niga abantu bokundana uno munsi no umusore akunze umwigeme akunze umuhungu eka n'abantu bakuze bakundanye bakundana urwo rukundo rwo gukorera ineza uwundi atanyunga umuronderamo atakindi kintu kiri haruhande umuronderamo ukamwitangira ukamugirira ineza. Ico nico cambere twahanura abantu. Hanyuma abageze kureshanya nabo cyo twabahanura nikihe, hari intambwe abantu bacamo. Intambwe ya mbere ni intambwe yo kumenyana. Ujya muntu mumaze guhura uwo mwigeme uwo muhungu maze kumushima hacakurikira igihe kirekire cyo kumenyana. Ukabanza ukamumenya ukamenya amashure yize ukamenya iyo yakuriye ukaraba karanga muntu yiwe ko ataguhenda ukamenya biwabo abavyeyi biwe umuryango wiwe ukamenya ivyo bakunda ivyaranza biwabo umuntu akabifatira umwanya wo kubitohoza no kubimenya. Ivyo rero umaze gutera iyo ntambwe ivyo ntibiba mu munsi umwe ntibiba mu kwezi kumwe ntafata umwanya ukwiye wo kubikurikirana. Umaze gutera iyo ntambwe rero mu nyuma uraheza ukumva ugasaba Imana ukumviriza mu mutima wawe ko uwo muntu wo muha umutima wawe ko uwo muntu wo muha ubuzima bwawe mukazobana ubuzima bwanyu bwose ivyo ukabiraba mu rero ugaheza ukamuha inyishu. No munsi umuntu atanga inyishu ataramenya umuntu oya banza umenye umuntu hamumuha inyishu wayizirikanye ko atari bya bintu utanga inyishu buke ukaba uyihinduye umuha inyishu wamaze kumumenya. Maze rero kumuha inyishu rero muca mutangura rero urugendo rwo gutegura ubuzima bazobamo abantu bacategura umunsi w'ubugeni oya umunsi w'ubugeni uza mu nyuma mutegura ubuzima muzobamo muca muraba rero imigambi yobatunga mu buzima niyihe ari nk'umuhungu akarondera ibintu yoba arakora umukobwa akarondera ibintu yoba arakora ivyo mukabiganirako muma rero mugaca murondera umuntu wese agira yubaka inzu nziza yiteka ararondera umubatsi uwo musore n'inkumi ni byiza ko baca barondera umuntu baba abantu bubatse bamaze kumira akabuye k'abagabo yaba uwihebeye Imana akabaherekeza muri urwo rugendo rwabo. Bagaca bagenda rero baraganira ibintu nyamukuru urukundo inzi nkingi z'urugo urukundo rw'urugo bakaganira ikiyago ingene bazoyaga uko kudahemukiranira ingene bazosenga ingene habaye ingorane bazohana imbabazi bakabiganirako. Uwo mwanya rero wo kuganira kuri bene ivyo hari igihe usanga baciye basanga bo nyene bitokunda ko bazokumvikana baraheza rero bagaca bahagarika hakiri kare babonye bizokunda ko bazokumvikana bacaguma batera intambwe babandanya gushika rero bashikirera igihe bategura umunsi wabo w'ubugeni. Ikintu rero birinda gushiramo n'ikintu cy'ubusambanyi. Ubusambanyi burimo mu bintu vyononera abashimanye gufata intumbero nziza bakiha umwanya rero. Mu bisanzwe rero ntabantu bogira ubugeni batamaze umwaka urenga nk'imyaka 2 kumbure bari kumwe bagenda bafise no baherekeza kandi atabusambanyi bashiramo. Umwanya tusiga tubona abantu bagira mariage aciye 6 mois mariage sikaba tukabona bari ko barabana ajya umwanya n'ikintu gikomeye guri urugo rukomeye. Umwanya n'ikintu gikomeye kuko bifasha abonye bashimanye kumenyerana no kumenyerana ingeso no kubona vyiza biri ku wundi amagara makari ku wundi na bibi biri ku wundi ugacugera kugira ubugeni uzuti arakara nzomenya ingene nihangana akundana cyane aronsa amahera cyaguma yatanga bacumenya ingene muzo bivuganako. Umwanya munini bifasha abantu kugenda bariga ivyo ngo hari abamara umwanya munini ataco bariko bakora batariko biga ivyo bijanye n'ubuzima bubatse babamo aburumva baba bariko batumanya wabo ndone umwanya munini bariko bavugana ivyo bijanye n'ubuzima. Patiri Pierre Sengiyumva mufise umwanya muto ariko mwemeye muraheba ivyo murimo ndabashimire cyane kwizi nyigisho zikomeye mushoboye kudusangiza. Murakoze cyane munkundire naje ndabashimire ko mwaduteye iteka mukavi Bujumbura mukaza ngaho tubaye mukabona aho tuba mugafatira iki kiganiro Imana ibaduhezagirire. Yego nizeye ko iki kiganiro kizotuma na paruwasi bandanyironka abakunzi benshi. Murakoze. Nacecere ko turi paruwasi Muberure. Turi ku Muberure ahantu heza cyane paruwasi ubona kuri kurakura cyane. Iri kirakura n'umwana mugavutse hirya yejo imaze umwaka umwe gusa ariko bizohotse. Mwakoze cyane. Murakoze Imana ibahezagiye. Amen namwe ibahezagire cyane kandi mubana y'umuhezagirwa mu muri Imana yabahaye.
murakoze nimwasubira inyuma mugende mukingiwe n'ububasha bw'Imana. Amen. Ndabashima bose mwaviwe murimwo murabana natwe gutamba rero mugaza biranagwaza ariko mukarabandwereka gwa rukundo kuri mikro Juste Gaël. Ndababwira ati umukama wandi ndiribiza vyose vyo kumfuko no kumbira ko vyose birabaza. Bye bye ciao. Hasta la vista.